Kucuro ya mbere umugwi wa Flambeau du Centre uringa kugira ngo utangure imyimenyerezo yo kwitegurira umugwi wa Al Akdar wo muri Libye mu nkino za CAF Confederation Cup. N'urukino rero ruzoba rutoroshe, ruzoba kuri uyu munsi wa gatandatu, aho Flambeau du Centre batahukanye igikombe ca Coupe du Président, kibaho uburenganzira bien sûr bwo guserukira Uburundi muri CAF Confederation Cup. Uzokwakira rero Al Akdar azoba ari saha 9 z'umuhingamo. Flambeau du Centre muri kahise ka hafi n'umugwi umaze kumenyera gukina n'umugwi wo muri Libya, kuko muri 2021-2022 wari wahuye na Al Ahly Tripoli. Flambeau du Centre uzokubakuramo kuri goal average. Muri Tanzania Flambeau yatsinze 1-0 hariya muri Libya batsindwa 2-1. Umva neza yuko kirya gihe igitsindo co muhira kiracakonta ndashaka no muri Afrika. Hama Flambeau du Centre iza kubandanya muri tour kurikira nubwo itabanije gashika muri phase de groupe, mugabo yari yasezereye umugwi wo muri Libya. Rero ubu baje ngaha kenshi twame twitwa tuvuga tuti harakenewe umukinyi wa 12. Umukinyi wa 12 niwe uri kurara ino video, n'umugenzi wawe, ari nayo mpamvu nashaka muzowe muri benshi ngaha kuri stade Ntwari kuza gushigikira uyu mugwi wa Flambeau du Centre. Ni by'abakinyi bifuza bo bavuga bati twe turiteguye gukina urukino nkuru, kuko abakinyi bakomeye bakina urukino rukomeye. N'urukino rero rukomeye cyane gose, kuko na Al Akdar nayo nyene ntiyoroshe. Bisaba rero yuko umukinyi wa 12 aboneka. Aho rero ni mwebwe abafana muze muri benshi. Iyi rero ni imyimenyerezo ya mbere, reka turindire turabe ikibuga nico mucamanza, ariko nizere yuko Flambeau du Centre bazotota ikibuga, bazokina urukino rwa mbere rwa CAF Confederation Cup mu gutsinda, kugira ngo bibandanye biduza n'amahirwe yo kubona Flambeau du Centre irenganiye itour, kuko irenganiye itour ishobora guhura n'umugwi uzaba watsinze hagati ya Singida hamwe na Rayon Sport. Mugabo ntitwagenda muri tour ya kabiri tutaravye tour ya mbere. Turacashashaye stade Ntwari, turashashaye kubibonamo match nyinshi. Twizereye yuko na Flambeau du Centre izoronka intsinzi kugira ngo ibandanye yakira n'izindi nkino ngaha.